Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravuga ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru n'ubundi tugiye kugaruka ko biriko biravugwa mu mugambwe CNDD FDD urongowe na Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo. Reveriye Ndikuriyo umunyamabanga mukuru y'umugambwe CNDD FDD yatewe ishavu cane no kubona Arengiyome Bunyoni yarabogojwe mu kibanza co kuba umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Ivyo vyabaye mu mwaka uheze w'2022, akaba ari nabwo hatanguye ihangana ryeruye hagati y'impande zibiri ziri muri uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, harimwo uruhande rw'abita ko bari mwiragirya nkuru nziza ndetse n'uruhande rushigikiye Perezida Varisito Ndayishimiye. Kuva Arengiyome Bunyoni afashwe mu mwaka uheze vyasa naho uruhande rwiwe ruvuga ko ruri mwiragirya sogo rucitse intege, ariko siko vyagenze kuko impande zompi ziratinyana cane. Hari n'abari ku ruhande rumwe baba bagaragaza ko bari kurunda, abandi bo bakanka kugaragaza uruhande bahagazemwo ngo hato badatakaza amabanga yabo canke se imiryango yabo ikagirirwa nabi. Ari umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye arafise iperereza ryiwe rimuronderera amakuru. Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD nawe arafise iperereza ryiwe rimuronderera amakuru. Hafi abarongoye imbonerakure benshi mu gihugu cane cane aba bazirongoye ku rwego rw'intara bivugwa yuko abenshi bavugana cane na Reveriyano Ndikuriyo gusumba uko bavugana n'umukuru w'igihugu. Reveriyano Ndikuriyo ni umuntu ashaka kwegereza bene gihugu cane muri ibi bihe. Benshi muribuka ikoraniro kaminuza ryabaye ry'uyu mugambwe CNDD FDD mu kwezi kwa Ruhuhuma uyu mwaka, aho vyari vyavuzwe ko Reveriyano Ndikuriyo ashobora gukurwa mu mabanga yo gutwara uyu mugambwe. Icabaye rero nuko muri iryo koraniro kaminuza atacahejeje kugaragara mu mpinduka zakozwe. Nubundi yoba umukuru w'igihugu yagumye mu kibanza yahoramwo, ndetse na Reveriyano Ndikuriyo aguma mu kibanza yahoramwo. Aho Bunyoni afatiwe, uruhande rutavuga kumwe n'umukuru w'igihugu nibwo rwatanguye kuja rurakora amanama akomeye cane, ndetse ni naho hadutse umwuka mubi, aho bagiye gusaka ingo zitandukanye cane cane. Noneho ishavu rya Reveriyano Ndikuriyo rikaduga ubwo bagiye gusaka urugo rw'umutambukanyi wa Petero Nkurunziza Denise Bucumi. Ico gihe siwe wasatswe wenyene kuko hanasatswe umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe, uyu wahoze ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana, ndetse n'uyu Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Reveriye Ndikuriyo yigeze no kwibaza ikibazo ati kuki umukuru w'igihugu yama mu ngendo zo hanze y'igihugu cane, kuki ataza mu gihugu ngo atunganiriza abanyagihugu. Iki ni ikibazo cagiye kiragirwa ko impaka nyinshi cane, bamwe bakavuga ko ingendo Varisito Ndayishimiye akora zizanira inyungu abene gihugu, abandi bo bakabihakana. Nako vyagaragajwe kandi ko ajanye n'umutambukanyi wiwe Angela Ndayishimiye. Angela ndayubaha kuri ubu impuzu za make yambara, akaba yambara impuzu z'ibihumbi 4 vy'amayero, cane cane ngakunda kugurira mu gihugu c'Ubutaliyano Versace canke se impuzu zishonwa n'izindi nganda zikomeye. Kuri ubu rero hakaba haciye igihe turonka amakuru y'umuntu avuga ko ari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Uyu muntu avuga ko yipfuza kubwira abarundi benshi n'umukuru w'igihugu ku nteguro abona ziteye ubwoba. Reveriyano Ndikuriyo akaba amaze igihe akwira igihugu cose atanga inyigisho ku rwaruka cane cane, ahatari hake ngo barajana nk'umwe mu bajejwe umutekano wiwe.
Ni kenshi ngo bibaza nimba koko umukuru w'igihugu azi ivyigishwa muri izo nyigisho za Reveriyano Ndikuriyo, ngo hariho inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe, ariko iziteye ubwoba zitangwa na Reveriyano Ndikuriyo ubwiwe, ngo we iyo afashe ijambo akaba yigisha ibintu bitatu ariko vyose bifise ingene bigaruka kumuhayagiza we nyene ubwiwe. Ubwa mbere aravuga ivyo yita kahise k'igihugu, ugeze ngaho urumva ko yigisha amacakubiri y'amoko kandi nakipfuza ko urwaruka rw'abahutu rugumana ishavu rya kahise. Ngaho kandi haragaruka cyane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye, aho aca yerekana ingene yabaye mu basavye ikiziga ca Perezida Ndadaye. Mu gice ca kabiri aravuga cane urugamba rwa CNDD-FDD ingene rwari rugoye, aho naho aguma agaruka ku butware bwiwe mu rugamba be n'abandi bakeyi mu ntwazangabo za CNDD-FDD. Ikizira muri vyose ni ukuvuga ubutwari ngo bwa Perezida Ndayishimiye. Iyo amuvuze yerekana ingene Evariste Ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba, ariko agashimika ko intwari zozo zahakomerekeye. Mu mvugo ifobetse urumva ko yigisha ko Ndayishimiye yari umutinyi ku rugamba. Igice ca gatatu kikaba kijanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza. Uyu we koko ngiyamushitse karamuteba ko rwose akibutsa iragi yabasigiye. No ngaho ngo wumva yerekana ko ari we musubirizi wa Nkurunziza, yerekana ko ari we yumva ibintu nka Nkurunziza. Ukuntu avuga Nkurunziza wumva nko kurondera kwerekana ko Ndayishimiye ataco avuze, ahubwo ashobora kuba atari mu murongo wa sogo. Ariko vyose bivuzwe mu bwenge bwinshi cyane. Mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu zihambaye: Ndadaye, Nkurunziza, Ndikuriyo. Kandi ng'ibintu avuga birakora ku mutima urwaruka, ararwegereza arangiza arusororera kandi avuga imvugo irukaburira kugwana nkawe. Aho kera ng'imbonerakure zaboneka ari za Nkurunziza, ubu yarahejeje kuzigira iza Ndikuriyo. Mu ruyeri rudasanzwe Reverend Ndikuriyo asigura izo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifise ibibazo vyinshi ku buryo hashobora kwaduka yindi myerekano y'abanyagihugu. Rero agasigura ko imbonerakure zateguwe mu mihingo yose kugira ngo zize zibuze iyo myerekano. Wome ngo ariko arategura abazogwanira Ndayishimiye, ariko igitangaje urwo rwaruka ntirwigishwa ivyiyumviro vya Ndayishimiye, ahubwo rwigishwa ivya Ndikuriyo. Ni inshuro nyinshi rero biboneye Reveriyano Ndikuriyo asuzugura umukuru w'igihugu. Ariko tugarutse kuri Reveriyano Ndikuriyo, ngo yashikiriye uburongozi bw'umugambwe wewe azi neza ikimushize muri ico kibanza. Ca mbere yihutiye kuba kwarabaye gushira akarwi kajejwe kumwamamaza. Aba baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe canke amwitirirwa, duheza tugatembera hose, bagashiraho imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kwamamaza Ndikuriyo, ukamengo n'abantu benshi bariko baramuvuga, kumbe ariko akarwi nyene. Ngo haraho bahabwa ibikorwa vyo kwerekana ko Perezida Ndayishimiye yananiwe gutora umuti w'ibibazo, nk'akarorero akaba ari igitoro. Akaba harakwiragwije rero ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru, ko n'ubu bitotunanira. N'ubutumwa rero bwashavuje abenegihugu benshi, ariko bukozwe mu rwenge. Hari kandi n'amakuru y'uwakoze ubwo butumwa ari muri ako karwi kandi abikora yabitumwe. Uwundi mushinga uhambaye mu kwimenyekanisha kwiwe ni burya butumwa atanga yerekana ko ataco atinya. Benshi baza ngo ni amajambo amutoroka, ariko ngo ni ibintu biteguye neza aba yakoze. Ndikuriyo ngo akeneye kwerekana ko ari we mugabo arinda mu gihugu c'u Burundi cose, ko ari we ariko arabandanya urugamba batanguye kuva kera, kandi ko ari we ashoboye gukingira abagirizwa amakosa abo hava bafatwa n'amakungu. Mu kwerekana ko adatinya kwica ngo aratanga impiga abandi bicanyi benshi, mbere bakanumva ko baremeshejwe mu kwanka ko abasuma bafatwa, ngo hari ubutuma aba yahaye abagumya banga benshi. Usanga umwe wese afise ico yivye ku rugero rwiwe, maze bakumva ko ari we nyene azobakingira mu gihe ubutumwa bwa Ndayishimiye bubatera ubwoba. Ngo inshuro nyinshi bariboneye Reveriyano Ndikuriyo akengera umukuru w'igihugu, ari naho batanze uburorero butatu bw'ivyabayeho. Ngo Perezida Ndayishimiye yahamagariye abanyagihugu kwerekana indongozi ry'ibiturire, ariko Ndikuriyo akavuga ko ivyo bifise inzego zibijejwe, kandi ko uwo azofata adodobereza inzego azomushira ku rutonde rwirabura.
birya ngo abamucungera bo barabimenyereye kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye. Ubwiwe ngo yaraganiriye na Daniel Geras Ndabiraba amubwiye ko intumbero yo kurwanya ibiturire Perezida Ndayishimiye ariko arafata ni nziza, ngo Geras yavuga ko ibintu biriko bigenda neza. Aho nyene Ndikuriyo yapfuye yaciye amuhagarika ati birya jewe ntavyo nshigikiye. Ndikuriyo we akavuga ko abo badeje bariko bariruka ko ari bo bigisha umugambwe ruguru, ko bibandanije gutyo ataco bazohanoba hagize amatora. Yabivuze ashavuye, aravuga ko mbere acahamagara umukuru w'igihugu amumenyesha ko atabishigikiye na gatoyi, nabo bakaba batazi ivyabandanije. Hari n'akandi karorero rero gatangaje cane, akaba ari aho yari yiteguye kurangiza inyigisho z'imbonerakure muri komine Bugendana, akaba ariho rero bamenye ko Perezida Ndayishimiye yari yamusavye ko bazohurira muri ico gikorwa kubera nawe ariyo yari. Baratangaye bukeye ntibagiye, ngo Reverend Ndikuriyo yaciye agenda giturumbuka mu makomine ya Bujumbura, Rurari, Bugendana nta muntu yarungitswe muri ka karwi kiwe. Ku munota wa nyuma rero ngo barungise Joseph na Karutimana, gutyo babarisha umubonano w'umukuru w'igihugu n'urwo rwaruka. Ni ukuri ngo vyari biteye isoni ivyo twabonye, twese dusigara turibaza umukuru wariwe. Ngayo rero amakuru make duhejeje kuronka muri kano kanya, n'andi yose aza kuja ahabona turaza kuyabashikiriza. Gusa wowe ufite subscribe canke sabone niba utari wafyondako kugira ngo utaja ucikanwa nayo dushikiriza. Kuri no mbonesha kure Numuza TV, muhezagirwe.